imurenge.com. Nyuma yaho intambara zikomeje kuvugwa mu karere k'imisozi miremire y'Imurenge, uyu munsi imurenge.com twasuye abaturage bo mu Mikenke aho twabasanze benshi bamaze kwihisha. Nyuma yo kubasanga muri ibi bihuru, twabaje aba baturage zimwe mu mpamvu zatumye bihisha. Umwe mu bavyeyi twahasanze akaba yagize ati: turasaba ubufasha kugira ngo budutabare, twahuye n'intambara nyine kiva mu gitondo tuvyutse sizere, none twifuza kuko batugirira neza abutabazi bukadutabara. N'ubu turi kumwe n'abana ahangaha biriwe batariye, nje uhavugira ahangaha ndi umuvyeyi w'amezi abiri taranakwira, ariko kandi ko ndasaba ubufasha kugira ngo uruhinja warushize uruhinja ndarufikiye ahangaha mu gihuru, ndukikiriye mu gihuru. Ariko ko ndifuza kuko badufasha kugira ngo tugire aho twabana tuzobane nabo. Nicyo twifuza. Mwifuza ko bareka mukabana mu mahoro kakurya vyari bisanzwe mbere? Twebwe abavyeyi ntaco twifuza, ntaco twovuga ngo iki ngiki dukore ikibi. Twebwe abavyeyi twokunda ngo twese duhure tubane, tubane mu gihugu twebwe twese. Aba bantu bivugwa kuko ari ibitero byihuje by'ibindi bihugu, hari abasirikare bava mu bindi bihugu n'abakongo, mubavuga hiki? Abasirikare ba Kongo nabo mu bindi bihugu ntitwifuza kuko bakora ivyo bintu. Leta twebwe twari tuzi kuko ari umuvyeyi wacu ureba abantu bose, urengera abantu bose, ariko kandi ko turareba ukuntu ari bo batujanye bakadushira mu bihuru, akaba ari bo badutera, twaburiwe uburyo natwe. Ariko turasaba ubufasha kugira ngo budutabare, leta itubere umuvyeyi twebwe twese. Madabiri meze gute iki kintu cabaye wacakiriye gute? Iki kintu oyaye zabaye ibindi bintu, habaye mu gitondo abantu baba bakimbura mu gitondo sizeri, turategwa intambara ituruka twumva abambere barasiye inzira mu marembo yo mu Marunde, hamara kanya twumva barasiye mu irembo ryo mu Kivogerwa, hamara kanya twumva barasiye mu irembo ry'Ubukunzi, hamaze umwanya twumva barasiye basha mu ishamu nyine ya za Kigazura, baza kwinuka nyine baza basopera impandi, twumva hirya no hino imbunde ziravuze, tuburirwa uburyo. Turi abavyeyi umuntu ariko asohokana umwana gusa ukaza ari kwavanguye kukiza gusa amagara y'umwana. Turirwanka turazamuka tugenda twaba tuja ku misozi, amasanza avuga impande zine z'isi, dufite abana arabaza ko bahunga kubiri n'abana. None guhera ayo masaha mu gitondo turaza tuja mu misozi, niho turi kugeza amasaha n'ibindi imbunda ziracako zivuga. Guhera mu gitondo abana ntaco barashira mu nda, natwe abavyeyi hari abavyeyi b'ukwezi kumwe bamaze ukwezi kumwe bavyaye, hari amezi abiri bavyaye, kugeza amasaha nta kintu barashira mu nda. Turi ku misozi abantu baguye imwuma, none ico twifuza nuko mwoturenganura akarengana tuzaturengana. None aya masaha aje kuba mu masaha ya n'umugoroba, baratubwira yuko ngo na drone ihagurutse ngo ije kutubomba, batubwira ngo tuje mu bihuru n'abana, ngo tuje mu bihuru n'abana ngo twihishe, ngo drone nayo iraje ngo irahagurutse ngo ije kutubomba. None aya masaha turi mu bihuru n'abana, inzara yatwishe twabuze uko tugira. None ico twosaba amahanga nuko none ntimuva mu bihuru kubera drone nayo? N'ubu turi mu bihuru ko barakora twihishe, duhishe n'imizigo bagize ico bakura mu nzu ngo tubihishe, kuko drone nayo itumereye nabi. None ico twokwifuza nuko mwodutabara, muturenganure, mutwamaganira uwo mwanzi. Leta twatuzi ko ari umuvyeyi ushobora kutugwanirira kandi akamuvyeyi w'abantu bose w'amoko yose, ariko tituzi impamvu zotuma avangura amoko. Tabaye turenganya, tumaze iminsi turi mu bukoroni kandi natwe turi abakongomani nk'abandi, ariko barasora inzira karengana amaze kuba menshi. Turasaba ngo twamaganire leta, turayanze ngo yamagane, turayamaganye kuko itubereye nabi. Abahutu n'abarundi n'andi moko yose y'izana twatewe n'ibitero bitandukanye. Tutifuza nuko turamaganye ivyo bitero vyose, duha amahoro kandi dushakire amahoro. Ibyo twatangije kugeza n'ubu ubusanga ubu ni saa kumi. None turacyari mu gihuru.
muturebera aha turagorewe aha twabuze ukuntu tugira abana inzara yabishe tuva nijoro tubyutse nta mutekano kugeza amagingaya none ga imiryango ihaguruke nyine batabare baze batabare kugeza ubu nyine ubu turi mu masaha 10 turacari mu gihuru twaje mu gitondo kugeza aya masaha turacari mu gihuru ni ukuvuga ngo abana ntimugeze muja gucumbira abana twari ko tubabatura ku buriri tukabirukankana nta kintu bararuha bajya habe na kimwe amahuzu nta nkweto twari ko tubatura gusuka amawirukankana wazurengeza bamwe bazabaza n'abantu badafite n'imyenda mu gituza uyu mugambi muratekereza kuko ari iki niki beshaka uyu mugambi ni ugusemba ubwoko nta bundi buryo bakeneye n'ubwoko murabute gute leta yo kwica abaturage ntabwo leta yo kwica abaturage yanze ubwoko bwacu nyine ni ukugira ngo dusembe tumare yaravanguye amoko none murabwira iki abakurikiye abashinzwe imiryango ya kiremwa muntu ibatabare bifashe tabare kabisa badufashe batwamaganira aya mahanga yatumazeho abana badukizeho timuzohava tuzova muri iki gihugu nizere tuzopfa nyuma nyine ari umuhanda naha mu gihugu cyacu muri gakondo timuzahunga tuzahunga tuzova muri iki gihugu impunzi zokomera natwe hano mu mikwinyi turakomeza kabizwa nubwo abana bazoza badupfukira amazu ntiduhuruka duciye ivake amahanga yumve muzogira iso muzodukorera. Nyuma yaho nanone aba bavyeyi bakaba bavuga yuko zimwe mu mpamvu zatumye bihisha muri ibi bihuru ari ukugira ngo bakingire ubuzima bwabo. Bakaba bavuga yuko babwiwe kuba bahungiye muri ibi bihuru kugira ngo ingabo zatwirwaneho zishobore kubarindira umutekano wabo. Nubwo aba baturage bari muri ibi bihuru bakomeje kuvuga yuko bataragira ico baronka cyo kurya bitewe nuko umutekano wifashe muri aka karere. imurenge.com